abizwe iginyakira bwa mbere nari mfise agatari kigiti twari twakaguze Kenza Mille na D1 kubera ko I'm coming back nyuma y'ibihe birebire nabayo ntariko ndakora music yo kuririmba sinobeshega na Agenda Draga me nawe ujya wa mbere je naramwanse hanyuma nanje ngiye kudraga ubundi mvuga ati this is one ameze neza ari perfect nawacaranye narumva ingabirano yanje sinumana mubisha navyigishijwe ni dunia nanje siko ngo sindi umwana mubi navyigishijwe ni dunia ni kwishure nyuma yaciye muri secondaire yaciye azayiga ishuri ry'ubuzima. Karibu sana Chizo Boy. Merci sana. Meze neza. Meze bien, nibaze ko nawe umeze neza. Natwe tumeze neza cyane gose ari yamwikepi meze neza. Mu mafilme. Ariko kusigaye ufite inzobe nyinshi. Yo none ntuzi mukorogo hano ngito. Amazi y'igisagara. Naje amazi yatanganyika tumarumaniha. Turamukiriza ariko badukurikiye. Ndaramukije cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi nariko barakurikirana ikiganiro chacu arico cyabo namaze gushika tu enjoying tuganire yabo. Hari bimeze neza. Bimeze neza je ndashima nubwo nahateye irenge asha wowe ugira imana waje bwije angorane kasuba kare kagabanutse nana ngo yamaze kudushikira umusore wacu ari asha yamaze kuhishikira ariko asa neza ameze neza cyane kutubwira ati ishuri dusubije ku ishuri Chizo. No ishure tujyamako ishure ginosi tujyamako sinovuga ngo ndagusubijeyo it's just to remind you ni nko kukwibuza canke biterwa n'ibihe kubera iki ishure uri kugikana n'umwigeme hari tumenyereye abigeme ahubwo tuba tubabwira ibimeze neza kari amashurwe y'isi muri iyo script harimo amashure navuga atoroshe kuko hariho uwona draze nuwo ndraze rero jewe ujya wa mbere je naramwanse hanyuma nanje ngiye kudraga ubundi mvuga ati this is one ameze neza ari perfect nawacaranye narumva ni script y'indirimbo canke n'ivyakucikiye Chizo. Sinovuga ngo ni script y'indirimbo kuko sinobeshega na Agenda Draga me ndadraga bakantera impuzenye tiwe bado no wapwe nta bintu fise nawe bakaza nawe nanje bakaza navuga ati rero size nuko bimeze cyaca kwihereza ka kantu hariya kamaze iminsi kabikora kubera byari byanshanze navuze ati ubundi chembo natabishasha tani sina jinsi yani meze fo urabona iyo umuntu ageze mu bibazo abonye arona script twasimbye twari kwerekana yuko bizorangira ni yahuye byanze byose ama haci haza umujama aze kumfata aje kumfata ewana nchenda mucumita niyo script nari poisinze naho onye wa mukobwa wa nyuma yaje kunduraga Andraze no nagiye kumuduraga ndamudraze aranka mvuga ati uranyanse rero sasa okay nanje ngenda kwibe telefone mwiyo script nakimba ndamwiba telefone ngaho nawacha aragaruka kumbuye ati uranyije telefone ibintu byinshi okay none ko wanyimye urukundo none okay abwo mu maso utagenda na gucumita kubera iki kwishira muri acoustic version navuga ni nkuko nari kugira yindi version par exemple nkagira nka karaoke version cyangwa nkagira nuze n'uburyo nahisemo bwo kugaruka kubera ko I'm coming back nyuma y'ibihe birebire nabayo ntariko
akora music yo kuririmba azi nk'umuntu uze nk'umu single artist Chizo uvuze ngo uragarutse uragize comeback ubona vyoroha kugira comeback muri ibi bihe hari indirimbo z'amahit song mu Burundi mbega n'igiki gitumye agira comeback kunako nongeye ndahera ku kibazo ntabwo byoroshe kandi nta kintu na kimwe cyoroshe nje hano naryohewe sana kubera ko David afise araza urugendo rwacu ahantu amakuru menshi nkunda kuvuga canke Diwan avuga hariho kuna part fulani abiziko rero kugira coming back bitewe na career nari mazemwe imisi nanje ndakwishuriramo novuga ni kubera ko nabanje hari ibindi bintu nabanje ndahugiramo canke ndajamo ndakora cyane gusumba kuririmba orkeje natangiye n'umuririmbyi nkuko David abizi cyane hanyuma konzi hari ya Menga production niyo vyoroshe cyane ko kibi gihumbi ndakirara ni gacushaka no kuja mu muziki bose bakoma bavuga ati kugira have mu akantu iyo comeback mvuze cyo kuyigira itazoca hava usanga atacirikira kumari no navuga ndamanza umwanya munini tari muto karibu ya myaka 4 ndiko ndareba umuziki ukuntu mpagaze ndawukora azi nk'umuproducer ntari focused cyane mu bintu bijanye no kuririmba ndafise ivyigwa byinshi nize bashobora kubona aho ari ibihumbi 3 n'amajana je nadandaje kubera ko je maze ndabifite experience umuziki ndawuzi mu rusangi ndamaze gukora aba artiste baramenyekana so nanje ndafise uburyo kimvuga ati ahanya je ntago sino failing akameme kuko na studio hariya mu gihe nzoba pushid n'umu producer wundi nawe wanazanye hariya zoba ariko arinjiza neza na studio zo bihagaze neza uretse twitegeye yuko tugiye kubona ibikorwa mu kiringo kanaka ca hafi gituma Chizo aja mu bantu of course ibikorwa je ndabifise cyane gose yaba ibyibanje canke ama featuring n'abandi ba artist ndabifise byinshi sinovuga urazi ndafise studio n'umunyene mvunira hano tunja kuri recordinga kandi ndafise abo twafashanyije baragera kure ndabikoze ko nabone baramfasha so nibaza yuko ahubwo kizoba kigoye cyane ni marketing gusumba ibindi ko ibindi byo turabifise kubera iki usanga hariho ibihugu biba bifise style yavyo mu Burundi tuburiki kugira aba producer mutuzanire natwe style yacu tuvuga ati inya ni signature yo mu Burundi icyo kintu ikintu cyoroshe ntavuka rimwe ngo aciye yuzura ingobyi niko baca mengo mugani mu Kirundi so twebwe turiko turiyubaka cyane ahantu turiko turaca abandi baciye kera urantahura ndibaza kugeza ngaho ahantu tuko turaca muno mwanya ibi vy'ama distribution ku ma digital platforms ibi n'ibintu bimaze imyaka myinshi hariya mu birinda biriya bihugu ariko twebwe tuko turavyadobuta ubu bisigura ko tuko tuca handi aho abandi baciye so kugira dushike ahajya bageze twibanza kwisungabo tuje kwisungabo rero no dushobora kugira creation that's why ubu tuko tukora afrozouk afro pop bishose na drill kwa zishoboye imidiho nyene ishobora kucigera hariya igashika hariya and then tumaze kuronka marché hariya niho dushobora kuvuga ati ubu rero tugire creation ndayibona abahungu bariko baragira hariho afro rundi hariho afro ntare nje vuba ndaza ndaza niyindi kandi shinzo ndayifitiye ama preve menshi atari make yo gukora so nibaza yuko twabanje kwikora and then tugire kandi twongeye tuzane originality yiwacu haruko mu kubikora wari usanga bafashe bakabishiramo mu mashini mwinamwe mu bigenza gute muzobikora gute ni uko ubwo buryo muzokoresha namwe kamenga byava biba bigoye no tuvuze tuje mu byo bita ama hardware bari abo byo bigoye cyane twe dukoresha cyo bita no
sorry tuvuze tuje mu ma software yego muri bijya twinstara mu mashini n'amamashini agezweho twebwe ntiturabironka cyane for sure ntiturabironka cyane ariko twe turafise ibintu by'iwacu ngaha nyene ku buryo meme nibwo nogera papa mba namaze gucreate sample yiwanje ndene nkayivuza so turafise inanga turafise ibintu biriya dushobora kuvuza tukagira creation y'umudiho wacu nibaza yuko atari umuntu yotora umudiho w'abarundi atari umurundi nyene okay ni Kizo Boy niwe turi kumwe ngaha first n'icyo umuganiza ndabona yuko ariko barakura ni kuri 69.75 cyangwa ukandika ubutumwa bugufi nuko rero bimeze umwanya ndabona uriko uragenda ariko turacamufise iminota mike ariko imbere yuko tumurekura David n'imbere yuko haboneka uwakura ndafite ikibazo cyo kubaza Cizo kuririmba uri nk'umuririmbyi no kuba umu producer ubona nk'umuntu ashaka kuvuga ati jewe uko biri kose ndabona Cizo yombera role model ubona yo gukurikira mu yihe nzira uvuga ati iyi inyayo namworohera icyo kibazo nuvuga kiragoye ariko kiranoroshye ibintu kuno mwanya amaze kumenyekana ko kandi bigafasha n'abandi ni music production niyo navuga imaze ndafise n'abanyirefera ko kandi benshi cyane ndafise nabo nazanye Bajibu wa Trust Beat bose n'abana nareze ndabaha ibyo wanje mfise kandi unaona wanafanya vizuri cyane rero ikintu cya mbere navuga mwanje umuntu ashobora kwirefera ko nukumviza beat ziwanje kumviza creation ziwanje muri faso yanani yo guproducinga ariko kandi no muri byo kuririmba nibaza yuko nonga wayumvirije ndakunzwe akundi umuntu urakira ngafise yaririmbye drill akarimba drill muri R&B yashira muri music marap tumumvirize ngaha alo sisi telefone kariko karamugora hanyuma ikindi naco hari inzira zibiri umuririmbyi agara mu producer akoresha sinzi ko ataco zitwaye nico dushaka kumenya ndashobora kuza na compose view wanje aho ati indirimbo yanje nese urakosora wewe nk'umuproducteur umubwire mugabo hano ndakubwira ati kora beat ndinjirirako ivyo bintu reka turanze tumwakire ngaha Alo, Irebe FM, hejuru mu bicu mu kirere. Sisi. Oui. Cizo Boy arakumva. Cizo Boy ndakuramukije. Ndakuramukije cyane Sisi, ni sawa? Ni sawa manifestation urarenze. Merci cyane mugazi ndakumva ko ndenze. Ndagukunda byimaze tekana uraririmba neza. Merci beaucoup. Kabisa abanyakayanza twubaho ko batavuga mu izina kuko bari n'impano bisangije na cyane no kwiba turabishoboye cyane kabisa ndagukunda byimazeyo merci beaucoup urakoze cyane bro much respect mama ugira ijoro ryiza ugira huba wubahwe bye murakoze cyane I love you too namina kupenda sana ati rero kuri cya kibazo nari ndi kundabaza ariko ndakubwira yuko jewe as a music producer kandi nk'umucuranzi kubera jewe urabizi we igihe nyakira rwa mbere nari mfise agatari kigiti twari twakaguze Kenza Mille na D1 so je ndiko ndakumviriza direct umuziki ndawumva kujya kwinyoni inyoni buryo yavanze zungu umuziki cyane gusoma so je ndiko ndakumviriza direct ndumva kintu shase ku pointinga ko umugabo hari igihe usanga cyakunaniye so ikiyo cyakunaniye rero ndaza nkagufasha nkagusupportinga mu byo numva wowe ushobora gushobora bo just no kubesha ari n'igihe yangombwa ko ndaguha beat taha cyangwa nkaguha ubundi muntu peut-être ko baje waninye cyangwa ubundi muntu ati uyu mufashe kwekriva gukosora ibintu vyiwe mugabo
iri muradi je ntore ikintu ciza kiri perfect zari gende zose zagenze uko ndimo nyinshi zagenze uko nyene yeah okay nuko bimeze ni Chizo Boy turabona yuko n'umwanya ubugeze ku musozo akakaraka avangu mwumvise yuko agiye kuza aratugarukira yari come back nuko nyene yabikoze n'ikindi gihe ni karibu tugushimiye cyane Chizo Boy. ndabashimiye cyane nanje it's been a long time nubwashize igihe kinini kandi nubwambere njise mwire FM it's a nice place neza cyane kandi mubikora neza cyane so I wish ndifuza ko nzama ndaza nyine ndagire nko muhira amaze kuba muhira hamaze kuba muhira na every hariya namuciye ko namubwira ati big up kwera every nawe waranyakiriye muri Master Music kera DJ for barakora nico gi okay nuko bimeze ndagushimire na Flavia twakoranye bien yego mushimire David shimire Zaye shimire ivyimva mutima mutumye wacu ndetse n'abandi badukurikiranye ku 91 n'ibice 4 nuko bimeze ari umusore wacu nawe ndamushimire cyane yes reka nabishimire David twakoranye bien nuko bimeze ndabashimire rero mwebwe mwese mushimire n'abatumire bashitse ngaha bagashika ku masaha bagashika bakatuganiza neza Chizo Boy turi kumwe ngaha bien film hamwe na Negropi ndabashimire namwe mwese mwari kuri 91 n'ibice 4 ndabashimiye mwebwe mwese mwari kuri West Tatu akaburungu Rebe FM akaburungu.com hamwe no kuri application ya Radio Garden Inga birano yanje